nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Ahazwa mukama. Umunsi umwe hari ku isabato Yezu aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe nabo bahita baraha udushishi twazo. Abafarisayo rero baramubarira bati, eheraba ni kuki bakora ikizira ku munsi w'isabato? Yezu nawe abishura ati, be ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yaraburaniwe ashonje, we nabo bari kumwe? Yarinjiye mu ngoro y'Imana, hari ku musaserdoti mukuru Abiatar, arya imikate y'imperezwa, kandi abasaserdoti ari bo bashobora kuyirya. Arongera ayigaburira abagenzi biwe. Hanyuma ati, isabato yagiriwe abantu sibo baremewe isabato. Nico gituma umwana w'umuntu aganza n'isabato nyene. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Kuzirikana amajambo y'Imana, tugaruke na cyane kuri iki cyumviro nyamukuru yagarutse ko ingene Imana n'ubundi yama iraba ubwa mbere igihagararo c'umuntu w'imbere. Twebwe dukunze gusanga turiko turafatira ku gihagararo c'umuntu w'inyuma canke igihagararo co mu kibano, ariko burya Imana mu gukora ibintu bikomeye ibanza kuraba igihagararo c'imbere mu muntu. Kandi mbere na twebwe n'igihe tugomba gukora n'ibintu bikomeye, burya tubanza kubizirikana mu gihagararo c'umutima wacu, mu muntu w'imbere. Mbere n'ibintu kugira ngo vyitwe ko bikomeye mu maso y'Imana no mu buzima bwa misi yose, umuntu abanza kuraba umutima umuntu yarabifisemo, mu kwigenza uku canke kuriya, mu kuvuga canke kuriya, kwimenyereza kubanza kumviriza mu mutima ikiriko kirankoresha. Umuntu ari muri jewe, ariko arakora muri jewe ninde? Nivyo twumvise mu gisomwa ca mbere, ingene Imana ifasha umuhanuzi wayo kumva, gusobanura uwo yatoye. Ikamubwira iti, reka kuraba ivy'inyuma, kuko jewe ndaba cane ubwa mbere umutima w'umuntu. Ariko kandi turajumvise yuko no mu nkuru nziza aba bafarisayo n'abanditsi bama bari mu gufatira Yezu hejuru inyuma, bigatuma baba hafi yiwe nk'abamucunga, nk'abaguma bamugendereza, bigatuma batumva neza mu mutima wabo ingene ari umuntu abakunda rwose kandi ashaka kubakiza. Bikabagora, bagaca basanga bariko bafatira hejuru ibintu n'aya mategeko y'Imana, amategeko yose tubamwo, indingane zose tubamwo, kumva umutima wazo. Kumva umutima wazo n'igihe mbere dufata ingingo canke tukaringana canke tukatora amategeko, nuwuhe mutima dukoresha? Tuyaha umutima uwuhe? Kuko Imana yaramaze kuduhishuka muri Yezu Kristu yuko burya inzira y'Imana vy'ukuri, inzira ishikana ku Mana y'ukuri, ni inzira y'ubuzima bw'umuntu, ni inzira y'umuntu. Kuva Yezu Kristu aziye, Imana ikigira umuntu, ikakira umuntu wese muri yo. Nta muntu yovuga ngo arashaka gushikira Imana ataciye ku nzira y'umuntu. Iyo nzira y'umuntu wese ubona Imana icisha ku nzira y'ubuzima bwawe, niho hanyegeje inzira yo guhura n'Imana. Imana mbere ukabona yuko umenga
igombye gukura vya bindi vyose vyuko bayirondera mu vyiyumviro bihanitse, amafilozofi, teologiya zihambaye, inyigisho zihambaye, kagira iti vyo byose nta handi vyotegerezwa kujana nukugira ngo bikorere neza umuntu ashobore kumva ingene Imana imukunda, bimutume nawe kandi ategerezwa kwitabira urwo rukundo mu kurukunda abandi. Inzira y'umuntu irahambaye, niyo nzira idushikana ku Mana. Mu gisomwa ca mbere tugarutse gisomwa ca mbere twumvise ingene n'ubundi Imana itorera Israeli umwami mushasha. Harimo inyigisho nyinshi. Ubwa mbere nuko tubona yuko Imana iratora Dawudi, ikamutora bwa mbere ifatiye ku bindi nko twumvise, ifatiye ku kungene yamubonye mu mutima, ku mugambi imbere imufiseko. Ko nibivuga yuko kumbura abandi batari bafise umutima mwiza, mugabo hariho umugambi Imana ifise ku muntu umwe wese. Igatora umuhererezi. Harimo indi nyigisho yuko birahimbaye ko Imana rimwe rimwe izirakora gutyo, ikaja gutora igatera iteka bamwe bandi bo ushobora gusanga twebwe twarataye, twarashibuye, tugira tuti nanti inkono y'itabi bovamo. Mugabo Imana ikagenda guhera hariya kugira ngo yerekane yuko atanumwe ishaka gutakaza. Nuwo abantu baba barataye ukamenga aratakaye muri ubu buzima, ikagenda ikamutora, ikamusubiza iteka, ikamuha iteka mu bandi, ikerekana yuko imuzi, imufise ko ijambo n'umugambi mwiza. Ico kirahambaye kugira ngo ntihagire n'umwe yo kwikengera. Cane cane biradushikira iyo dushitse imbere y'abantu twibaza yuko mukungene tubona ibintu inyuma bafise igihagararo kinini. Ugashika imbere y'umupatiri ahambaye canke umusenyeri ukumva umengura akantu kakane, umega ntaco uvuze mu vy'Imana. Oya suko. Umupostiranti yashika imbere ya mere general akumva umenga nakantu busa. Canke umuntu yashika imbere y'undi muntu w'umukuru akumva umenga nakantu busa. Nivyo kwiyumva nk'umuntu aciye bugufi ni vyiza, ariko uko usanga dupanga indinganizo y'ikibano, imiryango iki mu vyubahiro bivanye n'igihagara umwe wese tumuha, ntivyigere biduhenda. Mbere ubizi iyo yisanze ari ngaho, we akamenya guca bugufi, akamenya ko ari ugukorera abandi, guhabwa ikibanza c'imbere, guhabwa igihagararo gikomeye. Imana hamwe twebwe tubigira igiti, kumererwa neza, ukuganza. Imana yavuze iti ahubwo muragabe, ngo uwaronse vyinshi ngo azorushirizaho kubazwa. Azorushirizaho kubazwa vyinshi. Hagutangura kubibona mwiteka ugahera mu vy'amateka byo bategerezwa kukugirira nk'amateka, ahubwo ukabihindura responsabilité, umwitwarariko wo kugomba gushitsa icyo Imana yashakiye abandi mu kugushikanaho itashikanye bose, Imana rikerekana yuko yo yihera ibintu kure. Hamwe usanga umenga twebwe ntitukirabayo, twaramaze guheba. Murazi amazina ngo kansura heba. Amazina ari acariho kansura heba. Imana ku muntu agihumeka nta kansura heba ariho, ishobora kumuhindura ikamugira igitangaza, twese tugatangara. Ariko kandi turumvise yuko iyindi nyigisho dukuramo nuko murumvise ingene Samuel ageze aha kwa Yese, niko aragiye kwitaba icyo Imana yamusavye,
agishika atangura na wenyene gufatwa mu vy'umuntu, abona Eliabu umuntu w'amataye, cagira ati ya nta nkeka Imana yatoye uyu. Imana ikimubwira iti oya, uri kuraba nk'umuntu. Kandi ibyo twese biradushikira, ugasanga hari igihe umenga turaba ibintu tubiheza inyuma gusa, atari uko Imana idashobora gutora abantu b'amataye. Abantu b'amataye nimuce mwiyanka, utwebwe karabaye Imana ntikitumenya. Oya si ibyo, kuko murazi yuko Sawuli ubwa mbere yari umuntu w'amataye, bavuga yuko ngo nta muntu yamurusha igihagararo n'ubwiza mu bahungu b'Isirayeli. Nawe nyene yaramutoye, ariko kandi nikibuze ko ishobora no gutora n'undi avuye hariya umenga ni n'igikuri. Yashobora kumutora kamushiramo ijambo rikomeye, hamwe mwese mwumva muti uyu muntu ari mu autorite y'Imana. Atihambaza kubera ibiri inyuma, mugabo kubera ingingi murimo ihambaye mukumva muti kuyica ku ruhande twebwe nyene nukwihemukako. Imana riritora hose bivana n'umugambi bifise. Aba bahungu bandi ba Yese Imana yabatoreye ibindi. Nico gituma igihe bishitse ugasanga turi hafi, kandi none baravukana, tugere Kristo. Baravukana. Aho usanga abantu bavukana, mukabona yuko hari uw'Imana yatoreye iki, undi Imana ikamutoreye, undi Imana ikamutoreye. Mugabo twese ugasanga umenga dushaka gucambirwa bimwe bidushira habona. Imiduga igakurikirana pipi canke consultance, bose bakugira bategerezwa gukonsulta. Nivyo twese dushaka. Mugabo ko nukwihenda. Umwe wese agategerezwa kumviriza icyo Imana yamutoreye, kugira ngo mu kucitabira bimukuremwo kugirira isharu wundi. Abantu gasanga bavukiye rimwe, bakuriye hamwe, mugabo ntibagira amayira amwe y'ubuzima. Barize hamwe, mbere ugashobora gusanga muri ico gihe biga hamwe hari umwe yabarusha amanota gose, mugasanga hari ibintu bikomakomeye bishira imbere rwose, wa wundi atigeze ashikako, bigashika kundi, kubera umugambi w'Imana. N'umuhanuzi w'Imana arashobora kwihenda, arihenze afatiye ku bintu by'Imana igacimuhubura. Tugere Kristo. Abantu muramugira ngo murerekwa canke murabonekegwa, ni vyiza, mugabo mugabe haranyerera. Umenye gusobanura ivyo waweretswe n'Imana nibisunitswe n'umutima wawe muntu usanzwe. Nico gikunze bere kugora abantu bibaza ko berekwa canke baronse izindi ngabano zidasanzwe, bikama bisaba yuko bategerezwa guca bugufi eklezia canke undi muntu Imana yamushize iruhande akamufasha kurimbura vy'ukuri yuko bivuye ku Mana, kuko ashobora gusanga ari ivyo asunitswemwo n'impwemu ziwe z'umuntu n'amagara makiwe y'umuntu, agaca vyitirira Imana. N'umuhanuzi akomeye vyaramushikiye nka Samuel, Imana igacimuha buritoya. Ivyo nibikuvuyemwo nk'umuntu. Murazi ko na Petero vyamushikiye, agaheza guhishurirwa na mutima w'Imana yuko Yesu ari Kristo, ari Mesiya, mugabo haciye akanya shetani kamucamo, kandi ukamenga ni ikintu ciza, wewe ntacu ushobora kuba. Yesu agacamubwira ati ije inyuma wa shetani we. Kwitondera rero ibintu biducamwo, kugira ngo vyose ntidusho kumenga tuvyitirira Imana. Ushobora gusanga bivuye ukaza warunguye ngo nuko werekwa, ukaramba ikofu umuntu, ni Imana yantumye kuri kuramba, naye navyeretswe. Noca mbanza nkaguhira indi rimwe, nimba Imana yari yakweretse ko nza kugusubiza. Kuko hariho umujournaliste yagiye kubaza umuntu yivuga ngo arabona ivya kazoza, bakiriko baraganira aca muramba ikofi ryafunga buso, wa muntu atarikira nko hariya, hama aramubaza ati iri kofi wari warageretswe? Hamukere kwa mani wereko yuko nza kuguha ikofi karagaciyemo.
karagaciyemo kugira ngo twumve yuko nuwerekwa ntabona byose, ntacabona utuntu twose, mugabo kumenya gusobanura neza ibivuye ku mutima w'umuntu nibivuye koko ku Mana. Hari n'ahantu Paulo ahora bikoresha mu mvugo, ukaza wumva aragize ati ngo ivyo ndababwiye ngo ndabivuye ndabivuze ngo ndabikuye ngo kuri Kristo na ecclesia yiwe. Hano ukaza wumva yivuze ati ndabivuze nk'undi wese munyamuryango, muraheza mubishira hagati yanyu mubizirikanire hamwe murabikirimo ciza. Ariko ivyo ndababwiye ndabikuye kuri Kristo na ecclesia yiwe, ivyo onye nta mpari, sinivyo wanje na jewe birandengeye. Dusaba Mukama kugira ngo yamaduha gusobanura neza ivyo abadushikirije, cyane cyane kubisobanurana umuntu yumviriza umutima wavyo. Abakristo twoye kuba abantu bagendera ku kayeyembe, abantu bagendera gusa ku bishobisho, abantu bagendera ku vyo bumvise babonye ubwo nyene, badaha umwanya ibintu ngo bumvirize umutima uri muri vyo. Kenshi dusanga twahuvye kuko dutwazi huti dutwarira hejuru, tunyaruka guca twemera ibintu hejuru, ntituha umwanya umutima ngo tubwire uti ehera ibindi bimenyetso. Dusaba Mukama iyo nema yo kuba abantu bazi kuraba nk'Imana, bakitwara ari kubwa mbere kumva umutima w'ibintu haguhera hejuru y'ibintu